Ese inkuru yanje ndayitangirire ko ari ndende, ariko inkuru yanje reka ndayitangurire igihe bambwira umunsi wa mbere ko mfise umuryango canke ko mfise famiye mu ntara canke ahantu ruguru. Ubwo twapangaga kuzoza gusura canke kugendera canke kuramutsa nyogokuru avyara papa. Ubwo twari twicaye ku meza, papa yaraturavye mu maso aratubwira ati bana banje ndabizi yuko mugiye guheza ama examen, mugiye guheza ivyigwa. Uyu mwaka umwana azoba uwa mbere canke umwana azomenya akarusha abandi bose bana bo muri uru rugo nzamutwara muri vacances, nzagenda kumwereka mama wanje. Iryo niryo sezerano yaduhaye kuko yaraheze imyaka myinshi tutamubona. Aho niyo nkuru yanje yatangiriye, ariko jewe nta mwanya nabishitseko kuko navuga nti abo tuvukana baransumbya ubumenyi. Ariko inyuma ibintu vyaje guhinduka, ibintu vyaje gufata iyindi ntera kuko buri munsi yabivuga, buri munsi ibintu bituma niga cane kugira ngo nzoje kuraba aho hantu, kuko yatubwiye yuko ari heza, yatubwiye yuko ari mu misozi, hari ubwatsi bushashe hasa neza, akabeho inka guterera, akatubwira ibintu vyinshi. Nanje numva ngize amatsiko yo kuzoba muri ico kibanza. Ibi vyatumye niga cane. Nyuma y'igihe twaje gukora ibizami canke twaje gukora ibibazo, tumaze kurangiza gukora ibibazo amanota yarasomwe, nabaye uwa gatatu mw'ishure. Hanyuma abo twavukanaga bo umwe yabaye uwa gatanu, uwundi abo w'indwi. Bica bigaragara yuko ari jewe nzoja muri vacances nkaja kuraba nyogokuru wanje. Buri munsi buri majoro naguma nibaza ingene ahantu nzosanga hameze, abo tuzohurirayo, nkumva afise amatsiko. Igihe carageze umunsi uragera, turitegura turafata imodoka turagenda. Dushitse ruguru nasanze ari ahantu heza, akabeho, nsanga ni ahantu abantu baho bakundana cane kurusha abandi bantu bose. Kimwe mu bintu vyangoye, nagowe no kumenyera koga amazi yo hanze, amazi yo muri dushe nari namenyereye mu muji. Vyarangoye cane, ariko buri munsi nkagerageza kwisanisha n'abantu baho. Naje kumva ko umunsi umwe aho hantu mwako gace hariko haba match ya football, nuko nanje mbwira papa, ndamubwira nti reka nze ngende nanje kuraba match kugira ngo nshobore kuzova menyanye n'abantu baho. Niho naje guhura n'umusore yari mu kibuga yakina neza cane, abantu bose bumva bamukomera amashi bivanye n'ingene nari nambaye. Match iheze yarandavye arambwira ati wewe uri mushasha. Nanje nari mfise amatsiko yo kumuvugisha kuko nabona abantu baho bose bamuramutsa canke bamuvuga nk'igitangaza. Twaravuganye duhana nimero, hanyuma arataha. Gusa ndabubwira yuko jewe mva mu gisagara ntari wino, ariko nawe naje kuraba nyogokuru wanje. Twahanye amanimero turavugana buri munsi, tuvugana amajoro, hanyuma igihe kiragera dusubira mu muji. Ariko nasubiye mu gisagara ata bintu byinshi tuvuganye vyerekeye urukundo. Ariko maze gushika mu gisagara nyuma y'iminsi mike yaje kumpropoza ko dukundana. Urukundo rwacu naho rwatanguriye. Ngeze mu rugo ico gihe barabajije ibintu nabonye, nabwiye ariko nagize ikiruhuko ciza cane kurusha ibindi bintu byose nagize, ariko nabivuga kubera yuko yari uwo musore twari twarahuye mu ico kiruhuko. Nyuma y'igihe uwo musore ubuzima bwaje kugorana, nawe ahitamwo kwerekeza inzira yo mu gisagara. Agishika numva umenga ibintu bizogenda neza, ariko tumaze kubonana arambwira yuko yashikiye mu kazi gasanzwe, akazi ko kudandaza butike, ndandadandariza umuntu. Nyuma turavugana, urukundo rurakomeza. Hanyuma abo tuvukana bakajya bambaza ati mbese we ko tutakubona n'umuntu kw'ishuri utaratwereka umuntu mukundana? Bo ndabibabwira. Nyuma kwa kundi tuba twicaye ku meza baza kubibwira papa na mama wanje. Papa biramurakaza cane, arambwira ati ndiko ndakwigisha amashuri, gute ukundana n'umuntu adandaza butike atize? Ntibashobora kubitahura. Narahagurutse nja mu cumba ndarira. Biguma uko ndabimusigurira, nawe biramubabaza, ariko arambwira ati twihangane, amuha igihe azokora cane kugira ngo aronke amafaranga kugira ngo sinze mbeho nabi. Imisi yarakomeje, imyaka iricuma, imyaka imaze kugera ku myaka 3 turi kumwe. Umusore nawe yaje kuronka amafaranga, ariko aza kuyaronka nanje namaze kuronka uyundi muntu dukundanaga ku ruhande. Ariko sinabwira umusore kuko umusore nawe ko ndamutengusha. Uwo musore wo ku ruhande twakundanaga nawe yaje kuntera inda. Amaze kuntera inda ibintu byatangiye kugenda nabi. Muhira bibaza yuko ari uwo musore yoba yanteye iyo nda, wa wundi yadandaza butike. Baranyirukanye muri yonja kuko wundi musore yanteye inda ntaho bari bazi, kandi nanje sinamukundaga, byari bya bintu byo kwigirisha. Nyuma nafashe umwanzuro ngenda kuri wa musore yadandazaga butike, ariko yari amaze gutera imbere, nawe yamaze kugira ivyiwe. Shitsi we
yarambonye ntaramubwira amajambo menshi yaranyakiriye, ndamubwira nti jewe burya mfise inda y'uwundi muntu, arambwira ati nta kibazo tuzobana kuko jewe ndagukunda, yaranyakiriye turabana, hanyuma tuza kwimuka mw'ako gace, tuvuye mw'ako gace tugenda kurondera ubuzima ahandi hantu, umwana aravuka turabaho, nyuma y'igihe haheze imyaka nyene umwana yaravutse ageze ku myaka nk'itandatu, Imana yaduhezagiye twarateye imbere, niho umusore canke umugabo wanje yaje kumbwira ati igihe kirageze ngo ugende uramutse abavyeyi ubona ko imyaka ibaye myinshi, nuko narateguye mugabo bingoye cane ndagenda kuramutsa abavyeyi, nshitseyo barambonye barampobera banyereka urukundo nkuko bari bankumbuye, babona naravyibushe sa neza, bambaza amakuru y'urugo ndababwira ko bimeze neza, namazeho iminsi ibiri, ku munsi ugira gatatu ndababwira ati nshaka gusubira mu rugo, nuko mama yarandavye arambwira ati ese uri tayari gusubira kuri uriya mugabo warize n'amashuri wize? Barambwira ati nahuja twagufashe ubu wagarutse, kandi utegerezwa kukurongoza ku wundi muntu kuko yandonke undi mugabo, marigire ufise umwana w'imyaka 5 ufise umuntu wo hanze ategerezwa kukurongora. Ivyo bintu byababaje umutima wanje, ibintu byashwese umutima wanje, baraza banyuganira mu cumba. Ibi vyatumye ndushaho kwanka abavyeyi banje, kandi kuko nari narabanse mu nyuma za kubababarira bivanye n'uwo mugabo wanje yavuze nje kubaramutsa, ariko ibi vyavyongeye kuvyura urwango nari mfitiye abavyeyi banje, ndavuga ati gute koko noba narifatiye ubuzima nkiyubakira ubuzima bwanje, hama nagaruka kubaramutsa bakongera bagashaka kunkoresha amakosa nk'aya mbere. Naraye ngaho iryo joro ndarandara ijoro ryose, mu nyuma haza umuntu bita umutantine n'abandi twita abashangazi, araza ndamubwira byose ingene bimeze, hanyuma aremera abavyeyi banje arabasigurira byose ingene bimeze, hanyuma barandeka ndigendera. Gushikana n'uyu munsi sindasubira bakura abavyeyi banje, sinshaka no kumenya amakuru y'abavyeyi banje kuko bashatse kunyankisha urukundo rwanje, kuko naguma nibaza ati umuntu yanyakiriye mfise inda y'uwundi muntu tukabana atangorane, hanyuma abavyeyi bakaguma bashaka yuko nja kurongorwa kundi muntu, numvise ko atakeza bari banshakira. Uyu munsi mbayeho ubuzima naho atabavyeyi ngira, ariko ndashima Imana yuko umugabo Imana yampaye mu buzima bwanje ari umuntu yanyakiriye kandi anyumva kandi antahura. Uyu munsi nkafise abana 4 kandi tubanye neza n'umugabo wanje. Iyi niyo nkuru yanje y'urukundo, ni inkuru yanje y'ubuzima.